ikibazo ca mbere aho gihagaze nuko ajya yakinje ni a usage unique. Ujya muntu ayagarukanye hariko etikete yakinje encore icupa rikoreshwa rimwe ukacurishiramo ikindi kintu, urumva yuko ubuziranenge butaba bwubahirijwe. N'isuku uzusanga bariko bayoza muri Nyabagere n'ahandi. Icambera kibazo aho gihagaze ni kuri iyo usage unique. Mugabo ayo macupa yandi ariko arakogwa, umwene gihugu azoyarangura agashiramwo amamesa yiwe, nawe nyene azorikoresha rimwe hanyuma risubire muri entreprise yarihinguye kugira ngo ubuziranenge bugume bwubahirijwe. Ntiduhave dusanga turiko tuguma dukoresha ya macupa nyene aguma akora kabiri kandi dushaka yuko akora d'une façon unique. Na kinju iri kwisoko kandi amazi ya kinju turayanywa ari muri rya plastique kandi kubera ari usage unique nta kibazo duheza ngo tugire. Mugabo ajya macupa ya kinju iri kuyakoresha inshuro zibiri usubira kuyakoresha bayakuye mu micafu na hehe, murumva yuko aho ariho ahanini ikibazo gihagaze. Sino gukoresha plastique ihinguwe neza hanyuma ugashiramo ikidandazwa cawe uhejeje kwikoresha igasubira mu ihinguriro ryayikoze, nta kibazo kihari. Amafaranga muri ko mwanka kudepansa kugira mukoresha ikintu kizira ubunenge muzoyakoresha mu kwivuza, muzoyakoresha mu kwivuza. Ari naco gituma tubasaba tugerageze dukurikiza ubuziranenge. Mama hari abakubwira ngo bari hikori rinini, iryo kori leta izorikoresha mu kuvuza abantu kandi batagikira. Rero nibaza yuko la non qualité niyo iri très cher gusumba la qualité. La qualité nivyo urabona umengo birazimvye, mugaba la non qualité ikuta trop cher la nation, gakuta trop cher n'aba consommateurs. Naco gituma tutogumana iyo raisonnement yo kwiyumvira ngo bazokoresha amahera menshi mu kugura irya cupa, ariko turiko dukingira amagara yacu kuko kwivuza hajya ni ikindi kintu. Ushobora no kwivuza ingwara utagikira uzocupfa. Ari naco gituma tutegereza kwitwararika ubuziranenge gusumba uko turiko twitwararika ayo mafaranga, kuko ayo mafaranga ayo tuzokwivuzako asumba ayo twokoresha kugira ngo dukoreshe ibintu bizira utunenge.